Amen. kandi muhumure nubwo dufise agahinda kenshi ko umubyeyi wacu atuvuyemo. Buri mwana wese aba afise indoto zo kuvuga ngo ningera kuri ibi n'ibi ababyeyi banje nzobakorera ibi n'ibi n'ibi. Ndavyibuka mu kintu ca mbere cyababaje papa wanje nuko nahejeje secondaire naramubwiye yuko somuzanira diplome kandi diplome irusha agaciro kabandi bana izo bafise. Ico kintu nari numva naramusezeraniye ariko papa nukuri je nzokwiga kandi diplome nzoyiga. Nabanje kwiga ishure ry'ubuzima kandi ndahamya neza ko natsinzwe. Imana yanje yabanye nanje, ni nayo mpamvu mu gutsinda kwanje havuyemo imbuto zo kurera uruvyaro rwawe. Papa, tuzokumbura za story zawe aheza ni mwijuru. Mwisi turi ingenzi, papa wanje azagufasha jewe narabirose. Ijoro nyene apfa niryo joro nyene narose papa wanje yapfuye ntanazikana agwaye. Urumva ko twari dufitanye connection kuko je uko nsenze niko nazengera abavyeyi banje n'abavukanye banje. Rero kubona umunsi yibuka rya jambo wambwira ambwiye amajambo menshi ariko warambwiye ngo nzokurikirana abana bawe. Papa nzobikora nk'uko nabikora. Ntibyoroshe ariko Imana namenye nzokomeza ibifasha. Papa ndabizi ko amezi agiye igihe duheruka kuganira wambwiye amajambo menshi abana bumva.
n'imitima y'umuryango wose. None dawe mweranda ko yavuye muri ubu buzima bwa kw'isi, twebwe umuryango wiwe turaje kumuherekeza, tumuguhereza, tukwereka umugenzi wawe n'abana be wasize, uzubabe hafi ibyo bakora byose. Turakengurutse rero ibyiza byose yakoze mu muryango, nabishimirwe aheze atangire hamwe nawe ubwami bwawe. Turabigusabye Mukama.
Mukama twumvire turagusabe Mukama igihe Iberiyo yabatizwa wamushizemo ubweranda bwawe n'ubu Mukama numwuzuzemwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana kandi umwakire wongere umwicarike ku meza y'ubwami bwamaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe Mukama twumvire muvukanyi Iberiyo kamwe n'ubusa twaragendanye kandi wagendanye n'abantu atari bake turakuzi icyo wakunda n'ico wanka byaraboneka kandi n'ubu tukwemere ko tugumanye nawe tuje kuguherekeza kuko wari umuvukanyi wari umuntu ukundana ukunda abandi kandi warabitwereka mu mvugo no mu ngiro yawe ubu rero ntidutandukanye uzokwamana natwe rimwe twahora tuyaga ka gatabi twahora dusangira ka gacupa twahora dusangira nivyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika nuze n'ubu dusangira umubabaro uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendanye ukiri ku isi turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe c'urupfu ari wewe uwutanga turazi ko ukwizigira iteka riterwa abavuye ngaha ku isi ari wewe uritanga nudufashe rero nitwihebure ntiducike intege n'uru rupfu rw'uwacu aje iwawe ahubwo turonse ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangurana ibikorwa byose umutima utikunda tubigusavye twihetse kuri Kristo umukama wacu amen n'amajana 979 gushika 1987 aho mu kibimba yaronkeye impamyabushobozi y'ukwigisha bita DCC kuva mu 1988 gushika mu 1995 yarakoreye mu ntara yahoze yitwa Ngozi kuri Epeki Gufi aho yaranguye imirimo yo kwigisha mu 1995 gushika 1997 yararose mutation aza gukorera kuri EP Rubumba École Primaire de Rubumba inyuma yaho yabandanirije umwuga wo kwigisha kuri École Primaire Kivyeyi aho naho hari mu 1997 gushika mu 1999 gushika mu 2005 yari umwigisha murezi kuri École Primaire Matyazo mu 2005 gushika mu 2012 yarangura uwo murimo ubwigisha burezi muri École Primaire yo ngahirenga kuva mu 2012 gushika yitabe Imana yarangurira imirimo kuri Ecofo Rubumba akaba asize abana 9 hamwe n'abuzukuru 3 n'umufasha wiwe ico twari tumuzi ko
yari umuntu w'umunyamwete, mbere atigera ashavura, niyo bishitse agatirimbuka ku muntu yasaba imbabazi, yarangwa n'ibikorwa agakunda abantu bose. Tukaba rero tumwipfurije uburuhukiro buhoraho nitugire Kristo. unyemereye nzomuha ntazokwigeranya dushinyange ingerera ku mugozi urugo ruhimbaye ikabane natoranya katabonetse ezagira imana yo muhanuzi wanje kandi mwijoro ari icumu timumbarira niyo ntoranwa yanje kandi bwanje sindirimuka tugire Kristo, turashobora kumuha icyubahiro aho duhagaze hose. Tumara umwanya mu gacerere, abaronse uburyo bwo kwegera hano bariko barashirako amashurwe, ariko turavuga bikeya. Dukomeje gushimira Imana yari yaramudutije, Imana yaha icubahiro. Papa wacu, usibye ko ari papa wacu, ndabanza kumushimira cyane na wene kuko imbere y'uko aturera yarereye igihugu. Papa yigishije abana benshi, ndabizi neza hano harimo barahari. Nanjye ubwanjye uretse ko ari papa yaranyigishije ni mwarimu wanjye. Papa wanjye ndabyibuka abanyeshuri baramukunda cyane. Yamamaye ku izina ryo kuba umwarimu. Yakunda yigishije kenshi mu mwaka wa 6 bagende kwa papa. Turamushimiye cyane rero papa yuko yarereye igihugu, papa warakoze. Ubu benshi b'abana warera barakuze, turagushimiye cyane. Benshi babaye abaminisitiri, yarababaye abantu bakomeye cyane. Ubumenyi wabahaye ntibwabaye imfagusa. Papa turagushimiye cyane. Amakuru twebwe abana mfise byinshi papa jewe nomuvuga ko yari umuntu akunda guhora aryohewe. Papa yashavuraga kandi ku bantu batuzi na twebwe abana biwe
abenshi tuba dufise umunezero kenshi nyine dushavura gake niyo twogira ibibazo bimenye twebwe nyine biragoye ko wamenya ibibazo byacu tutabikubwiye. Ikindi nigiye kuri papa nuko papa wanje yabana neza n'abantu. Papa wanje yabana neza n'abantu cyane kubera ko umuntu ahora anezerewe abantu baramukunda. Burya umuntu akunda guhora ashavuye agira abagenzi bake. Ndamya neza nanje yuko iryo ragi naritwaye. Papa niko utari hano ariko abantu benshi cyane bamerekeje kuza kuguherekeza. Niko utari kurabibona. Abantu benshi bamerekeje, abantu benshi cyane papa baduherekeje kuza kuguherekeza ijyanyu. Barakoze kudutoza umurage mwiza tuzawukurikiza kandi jewe waramfashije. Narose inshuti nyinshi cyane simbere umuryango kandi ndavyibuka rya jambo wambwira ambwiye amajambo menshi ariko warambwiye ngo nzokurikirana abana bawe. Papa nzobikora nk'uko nabikora. Ntibyoroshe ariko Imana namenye nzokomeza ibifasha. Papa ndabizi ko wamezi agiye igihe duheruka kuganira wambwiye amajambo menshi abana bumva. Mfata nk'intwarikazi y'umukobwa wawe kandi nzokomeza mba intwarikazi. Na mwana wawe azoja mwibarabara kiretse abisemwo wenyine. Papa nukuri nzobarera nta n'umwe azokwicwa n'inzara nukuri. Papa nagende no kwitura uretse gukunda abana bawe. Ikindi nacyo ngomba kubwira papa nuko inshuti yaravise ya mbere mu buzima bwiwe yari mama wanje. Papa wanje aza gufatwa agwara. Mama wanje yarataje avuye mu bikorwa rusange aratabwira mama ngo ndagwaye genda unzanire umuti. Aragenda kuwuzana baramuherekeza kwa muganga ari mw'ijoro. Papa mama wanje yarakugumye ko kugeza umwuka wanyu. Niyo nshuti ufise kandi inshuti yawe nayo nzoyibungabunga uhumure kandi utekane. Uzozima izina ryawe ntirizokwibagirana. Nukuri warahezagiwe kuko waratuvyaye. Niwiruhukira amahoro turagukunda kandi nabo abanyeshuri benshi wigishije ndabizi neza yuko nabo wari kuri wigisha. Ndabizi neza yuko bababaye ariko ibyo wakoze turabigushimiye. Icyo nabwira mwese mukoraniye hano ndabashimiye cyane ko mwaje kudufata mu mugongo. Imana wo mw'ijuru ibahe umugisha. Amen. Kandi muhumure nubwo dufise agahinda kenshi ku muvyeyi wacu atuvuyemo. Buri mwana wese aba afise indoto zo kuvuga ngo ningera kuri ibi n'ibi abavyeyi banje nzobakorera ibi n'ibi n'ibi. Ndavyibuka mu kintu ca mbere cyababaje papa wanje nuko nahejeje secondaire. Naramubwiye yuko nzomuzanira diplome kandi diplome irusha agaciro k'abandi bana izo bafise. Icyo kintu nawe numva naramusezeraniye ariko papa nukuri je nzokwiga kandi diplome nzoyiga. Nabanje kwiga ishuri ry'ubuzima kandi ndahamya neza ko natsinzwe. Imana yanje yabanye nanje. Ni nayo mpamvu mu gutsinda kwanje havuyemo imbuto zo kurera urubyaro rwawe. Papa tuzokumbura za story zawe. Aheza ni mw'ijuru mw'isi turi ingenzi
papa wanje aza gupfa jewe narabirose. Ijoro nyene apfa niryo joro nyene narose papa wanje yapfuye, nta nazika nagwaye. Urumva ko twari dufitanye connection, kuko je uko nsenze niko nazengera abavyeyi banje n'abavukanye banje. Rero kubona umunsi ariko aranigana n'urupfu nanje nta munsi niko ndabona ko ariko arapfa nabizi. Umuntu yaje kumbikira ko papa wanje yapfuye, nije natangiye kumubwira ko narenda arota papa wanje yapfuye. Papa hari impamvu y'ivyo vyose. Bantu b'Imana, iyi si y'iwacu, mushatse nko kubaha Imana, abatarizera bizere, abizeye mukomeze. Ndabizi neza ko hari ibintu byinshi cyane biza kuduca intege, cyane cyane imibabaro n'ibindi, ubupfubyi n'ibindi bibazo byinshi, kubura ibyo kurya, kubura ibyo kwambara, bigatuma wumva wova ku Mana. Ariko nagira ndakubwiza ukuri, aha turi hari abandi, papa wanje aragiye, nanjye dushobora kugenda cyangwa nawe, ariko ikibazo nugenda uzobwiye hehe? Papa wanje sinzi, ashobora kuba yarangije nabi cyangwa neza navyo nzi, kuko iherezo ry'umuntu rimenywa n'Imana. Wewe ukiri kwisi ugihumeka umwuka w'abazima, wisuzume neza, usuzume iminsi yawe kubaho, usuzume ukuri kurabaho, kugira ngo uzorangize neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo vyotumarira iki kunguka ivyo mw'isi byose, ariko tugahomba ubugingo budashira. Icyo dukwiye guharanira ni ukuzoja mu bwami bw'Imana. Iyi mibiri twambaye na housing n'ivyondo, niyo mpamvu avuga ngo umubiri wavuye mu gitaka kandi uzosubira mu ivu nyene. Nta na kimwe bamuhambaye, nta na kimwe, agiye uko yaje. Rero je nawe dusigaye twisuzume, niba ari ibyawe uriko urakora ubireke, ugarukira Imana, kuko Kristo yaragiye kudutegurira aho tuzoba ibihe byose, kandi ntituzokongera kubabara, ntituzokongera kurira. Aya marira nayo kubera ko tukiri mw'isi, turi mw'isi tugomba kurira. Nta muntu umwe azongera akabayo neza muri iyi si, oya. Mw'isi no kurira no gutwenga, aheza ni mw'ijuru, niho batarira, niho bataboroga, niho badasonza, niho badakena. Muze duharanire kuzogerayo amahoro. Imana wo mw'ijuru ibahe umugisha, kandi papa tumwifurije kuruhuka amahoro. Murakoze. Ishurwe ry'abana biwe rikurikire. Ishurwe ry'abavukanye biwe naryo nyene ryegere hano. Harakurikira ishurwe ry'umukwe wiwe naryo nyene ryegere hano rikurikire. Inyuma yaho haraza gukurikira ishurwe ry'abuzukuru. Inyuma y'ishurwe ry'abuzukuru haraza gukurikira ishurwe rya sebukwe. Inyuma y'ubukwe haraza gukurikira ishurwe rya mama Floriana. Tugasaba rero ngo umuntu wese afise ishurwe yegere hano, kugira ngo ashobore gushira ishurwe ryiwe. Yegere hano mama Floriana.
tugasaba abafite amashurwe ngo bayegeze hano. nawe mwerana turagukengurukiye ko wabanye natwe kudufasha gushika kuri iyi saha. Ibyo twabayemo byose wabanye natwe, n'ubu nyene urubanza twazindukiye turiko turegereza ku musozo wawe. None turagusabye ngo witegereze iki gihugu cyose gikikije umuvyeyi wacu kamwe n'ubusa. Yakoze ibintu byinshi, akigisha abana b'igihugu, akarera abana, agasohora abantu batari bake. Imiryango myinshi yaje kumuherekeza. Uheze umurosi impera ivyo yarangoye akiri ngaha kw'isi. Mwongere umugirire ikigongwe aho bose niwe yaragize ibyo